Igikorwa twatunganije uno munsi hano muri BBN cyari gifite intumbero zitatu. Ubwa mbere hoho mwibuke ko akazi k'iwacu ari ugufasha kugira ngo ugwaruka muheze amashuri hako rushomera imyaka n'imyaka ko bogerageza bakironderera akazi. Kurondera akazi ni kuvuga iki? Ni ukugerageza uko bashoboye kose bakiyumvira icyo boshobora guhingura cyangwa gushira ku isoko bakakigurisha bakaronkamwo amafaranga bakikorera bonyine bumva bihaye akazi bakagaha n'abandi. Nta wundi buhinga leta nishobora guha akazi abantu bose ngo bishoboke, nta n'amara yoronka yo kubahemba. Rero uno munsi ibikorwa twatunganije birimo intumbero zitatu. Iya mbere kwari kugira ngo duhe urupapuro ukwemeza ugwaruka rutari ruke rwaciye ngaha kuronka inyigisho zongereza izo baronse mu makaminuza kugira batangire kwiyumvira yuko kuri ubu nabo nyene batoguma bicaye muhira, hari ubuhinga bashobora gukoresha kugira ngo bikorere ivyabo, canke nubwo batokikorera ivyabo bamenye ico abakoresha basaba. Abo rero bwa gatatu tubigisha wari umugwi wa gatatu mu mwaka, kandi twari kugurura uyindi abandi boza. Intumbero ya kabiri murazi neza yuko ngira ngo barabizi haraho icyo twita shika ni higanwa yuko ugwaruka abo benshi biyumvira gutangura ivyabo bakeneye ubashigikira, bakeneye ubafata ukuboko, bakeneye inyigisho, bakeneye ubumenyi. Abo nabo nyene twatanguje ihiganwa, twizera yuko mu mpera z'umwaka hazabonka nka batatu nk'abandi cyangwa batanu baronka ubushimwe biva ingene turonse natwe badushyigikira, amashyirahamwe adushyigikira. Ubundi turaronka miliyoni 10 dushobora kuronka gaduhe agashimwe. Izi miliyoni 10 rero abazironse barashobora kuzikoresha gutangure ivyabo. Intumbero gatatu nayo ni iyi. Twebwe urabona BBN na twebwe ntaho turishikana uravye inguvu dufise, ubumenyi dufise, kuko ubumenyi dukenera ni bwinshi dukwira igihugu cyose. Tugiye rero twararonse dufashijwemo n'ishiramwe FIDA biciye mu mugambi Prodefi, twararonse abantu baza kutwigisha. Abo n'abantu baba expert bakomeye cyane bava muri Afrika, bava muri Africaine, baje kutwigisha BBN, aho si BBN gusa n'abandi n'andi mashirahamwe nka YEN eka n'izindi ziri mu gihugu zishobora kuba incubateur, zishobora kuba gukora akazi dukora natwe, zikorera mu gihugu hagati. No hatanga akarorero nk'umuntu yitwa Wilibert ari mu Giheta, arigisha abandi, arafasha abandi kubamo aba entrepreneur. Umwana we arakeneye kwiga kugira ngo yungure ubwenge. Kituma rero uno munsi twatanze impapuro z'umutsindo z'abo bantu bamaze iminsi biga. Nta uvuka nimwe ngo yozure ingobyi, mwese murabizi. Muravye by'abidandazwa bahinguye, ari ifu y'ubuyi, ari ubuki canke iva mu buki, yari birato. Mubona yuko by'ukuri ni intango irashimishije, mugabo ni intango. Rero ibikenewe mu baje kibazo ciza, ibikenewe nuko bashigikirwa ku nzego zose. Murabona kugira ngo igidando bijabuke hanze ni cemezwa n'ikigo BBN, hariho standard, hariho ibiterezwa gushikwa kugira ngo kijabuke amahanga. Rero ari BBN, ari leta y'u Burundi yorohereza imbibe, yorohereza impapuro, ari twebwe BBN canke mwebwe amenyesha makuru ukomenyekanisha nukuri intango n'imizo. Mwibuke yuko ubu Afrika yose igiye kuba isoko imwe. Urumva rero twokwemera yuko twebwe
tuba isoko y'ibindi byose biva hanze mu bindi bihugu, twebwe ntagire icyo dushora cyangwa duhingura, kandi dufise ubuhinga, dufise ubumenyi, nogira nti n'ama universite naze tugerageze turyohore ibidandazwa bikenewe kugira ngo tubishore hanze. No majambo make rero leta y'u Burundi yofasha ama universite, abamenyesha makuru, twebwe BBN ariyo itanga impapuro zirengana, police nta numwe atofasha mu gihugu, twibutse yuko tugiye guha agaciro barya abantu batanga akazi, barya abantu bemera kwikorera utwabo, bagakora amaboko mu mpuzu, bagafata cy'ubuta riske, ntibazerinze. Abo rero no kuri barakwiye gushikirwa impande zose. Nta kazi katagira intambamyi, birumvikana yuko iyo tuko turakora hariho ivyo intambamyi tutahura nazo. Ubwa mbere hoho nk'ivyo twashaka kwigisha ni byinshi, mugabo uravye uburyo bw'ugwaruka iyo tutararonse ababarihira nk'amaprograme nababwiye ya PDFI biragorana. Kugusaba umuvyeyi ngo azane 150 yarazi yuko umwana agiye kuronka akazi, kamusaba amahera yandi yarishe universite, si ibintu byoroshe. Uburyo rero ni kibazo. Ingorane zindi twovuga iyo abo bagwaruka bagiye bahije kuronka ivyo bidanazwa bikaba biri kunuze, ntibihuta baronka isoko yavyo uko bavyifuza. Na mwavyivugiye muti mbega ko mona ibidanazwa bimwe bifite utunenge, hari abantu kuma bibaza ngo sinogurize mu Burundi nizi maske mubona tubona abantu bashaka izivuye hanze, kandi maske ari maske ni ari barakaracarimwo yuko mu Burundi igikorwa mu Burundi kidashemeye cyane. Ariko nivyo natwe y'abahingura ibidandazwa twacyafise ubumenyi buke, ubumenyi bwo gukora ubuki cyangwa iforomaji n'ibindi byose bifise akanovera keza bishobora kuja guhiganwa no mu makungu, ntiturahashika. Izo nizo ntambamyi rero n'izindi novuga nti abo bantu iyo barakeneye uburyo kugira ngo baronke ingwano muri banki ntivyoroshe, kubera yuko banki ntiyagira aho bizera ngo gwaruka gukora cyari bato. Ariko ivyo navyo nyene kugenda urakora ukamara iminsi niko uronka inyishu izo ntambamyi. Murakoze.